Barack Obama yabaye umuperezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomoka muri Afrika. Yakuriye mu mico itandukanye acaja no kuri kaminuza ya Columbia. Igisata c'amategeko yaciye agihereza kuri kaminuza yitwa Harvard. Nk'umukenguzamateka yamenyekanye nk'umuntu yashize hamwe abantu kugira ngo bashobore gukemura ibibazo vyabo. Yabaye umuvugizi w'abantu kugira ngo hagire igihinduka mu magara y'abantu. Mu 2008 yatowe kuba perezida, hanyuma ibibazo vyerekeye ubutunzi yari yarabonye yuko bikomeye aca bitorera inyishu. Aha ntitwokwibagira ko yagwaniye agateka kazina muntu. Kimwe mu bintu bikomeye yaranguye kwabaye ugushiraho itegeko rituma abantu bivuza vyoroshe. Amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyamerika aronka akaryo keza ku kwivuza vyoroshe. Obama yamenyekanye kandi ku kuntu yaraciye bugufi mu vyo yakora mu vy'uburongozi. Yari afise ubushobozi bw'utera intege no kwinspira abandi kugira ngo bashobore gushika ku bihambaye. Ahejeje amabanga yiwe yashizeho ishirahamwe yise Obama Foundation, ahategura abarongozi bashasha bagizwe n'ugwaruka, aharutera intege akarumotiva, abereka ingene yaciye mu bikomeye kugira ngo ashobore gushika kuvyo yagezeko. Aho abumvisha ko bategerezwa guhindura isi ikaba nziza gusumba uko bayisanze. Nguma niyumvira ku munsi kindi gikorwa gikomeye nokora kugira ngo kaba akazi kanje. Ico nemezwa coco nuko ibintu ntegerezwa gukorerako canke ivyo ntegerezwa gukora. Umviriza, igikorwa ca mbere gihambaye gusumvya ibindi ntegerezwa gukora ni iki? Nugukora mu buryo bumwe n'ubundi mu vyo nshoboye mu gutegura urunganwe rushasha rw'abarongozi kugira ngo abe aribo bashobora guhindura isi. The most important thing I can do is to help in any way I can prepare the next generation of leadership. Ikibazo giheruka gukorwa n'ababowanerege cari iki? Vuga ibikorwa bitatu vy'umurongozi mwiza wisunze iyo video. Ica kabiri ni bikwigishije iki nk'umubowanerege? Mu yandi majambo ni ikihe cigwa ukuyemwo nk'umubowanerege? Reka rero dutange grille de correction canke inyishu ku kibazo cari catanzwe. Igikorwa ca mbere c'umurongozi mwiza nugushira abantu hamwe, nukubahuza kugira ngo mushobore gutorera inyishu hamwe z'ibibazo bibahanamiye. It's the ability to bring people together to solve the problems. Voilà, nivyo Obama yakoze. Ico ni cambere. Ica kabiri, umurongozi mwiza aba umuvugizi w'abanyagihugu. Aba uwo biyita mu Congereza advocate. Reka turabe muri kazinduzi iri jambo advocate ico risigura. Ica mbere, advocate n'umuntu avugira abantu muri sentare. Ubwa mbere dufate ko ari umuavoka. Ica kabiri ni umuntu wari we wese avugira uwundi muntu ku kintu kanaka. Numu intercessor, nugusabira ico wemerewe n'amategeko. Insiguro ya gatatu n'umuntu avugira uruhande w'ikintu canke rw'umuntu rwarenganijwe. Ica kane n'umuntu ashigikirijwe ry'abandi kugira ngo ryumvikane. No kuvuga ngo ryajwi rya wa muntu ryara ahantu ntiryumvikana, wa mu advocate agacarishira ko volume canke akarishira ko haut-parleur canke akarishiramwo amplificateur rigaca risamirana rikumvikana. Voilà, umurongozi mwiza numu avoka w'abantu, numu advocate. Nukuvuga ngo aja mu ruhande rw'impahazwa, aja mu ruhande rw'abarenganijwe. Aha turabona ukuntu Obama yaburaniye abanyamerika bantaho nikora impahazwa kugira ngo bashobore kwivuza vyoroshe. Iryo tegeko ryaratowe kandi gushika n'ubu riracakora. Nico bise Obama Care. Muri uwo mugambi umunyamerika wese canke umuntu aba muri Amerika afise uburenganzira ku buvuzi.
nta muntu muri Amerika agira ubwoba ngo ngwaye ikigwari iki niki ngo sinzoronka ukuntu nivuza. Oya, ivyo leta yarabikemuye. Bivuye kuki? Kuri bwa burongozi bwa Obama. Yarabiharaniye atako arabishikako. Igikorwa ca gatatu c'umurongozi ihava kijamwo vyinshi. Igikorwa ca gatatu c'umurongozi n'ugutera intege abanyagihugu biwe. N'umumotivatere w'abarongoye. Akora ibishoboka vyose kugira ngo abarongoye babeho neza, boroherwe. Arategura n'abarongozi bashasha. Kimwe mu bitumye Afrika idateye imbere nuko hatabaho gutegura abarongozi. Uvundura uyu muntu hariya ngo nuko yakoreye umugambwe, nuko dusangiye ubwoko, nuko turi mu idini rimwe. Ibi nivyo bintu vyica akazi. Ikibazo kigira kabiri, ababowanerege bohigira iki? Nk'ababowanerege nuko vyo twigisha yuko dufise igikorwa gihambaye cyo gushira abarundi hamwe kugira ngo ibibazo bihanamiye igihugu c'u Burundi bitora inyishu. Mu gusozera, reka nsozerere kuri kano kantu. Barack Obama imbere y'umwaka w'2008 muri Amerika nta hantu na hamwe yarazwi atari muri Chicago. Eka mbere no muri leta ya Chicago ntiyarazwi. Ariko hariho igikorwa yarasanzwe akora, yari uwo bita a community organizer. Mu gifaransa twomwita organisateur de la communauté. Yari umukorera bushake. Ibikorwa canke ama responsabilité y'umu community organizer abafise ni ibi bikurikira. Ubwa mbere yitwa enabler. Enabler n'umuntu afasha abantu kumenya ingorane bafise. Hanyuma akabafasha no kuzitorera umuti. Uwo bamwita enabler. Aho mbashize ko article. Ata article iriko mvuga enabler. Igikorwa ciwe ca kabiri ni guide canke umuguide. Afasha abantu kugira ngo bashobore gushika kuma objectif yabo canke kuma hangiro yabo y'ubuzima. Akabereka ingene bashobora kuronka ivyo bakeneye n'ukuntu bashobora kumenya ivyo batazi. Igikorwa ciwe ca gatatu abari expert canke expert, muhinga. Aha naho afasha abantu mu kubaronsa inkuru bakeneye, akabaha n'impanuro zitandukanye mu madomene atandukanye. Arabereka inzira zitandukanye kugira ngo bashobore kwidentifia canke kugira ngo bamenye ingorane bafise. Igikorwa ciwe kigira kane, he is a social planner. Akoranya ingorane ziri mu kibano, agategura amaprograme azotuma izo ngorane zihera. Igikorwa ciwe ca gatanu, he is an advocate. Numuvugizi, numuavoka, numu intercessor. Abasenga umu intercessor bamwita umwinginzi. Rero nuwo mu community organizer aba ari umwinginzi. Yinginga mu kibanza c'abandi ababijejwe kugira ngo bakemure ibibazo vy'abo bantu. Iki twaza twakiravye muri kazinduzi. Igikorwa ciwe ca gatandatu numu activist, an activist. Igikorwa akora agomba yuko haba impinduka mu nzego zitandukanye. He seeks basic institutional change. Nukuvuga ngo aharanira inyungu z'abantu barenganijwe mu nzego zitandukanye canke mu migwi itandukanye. Uwo mu activist, he is concerned about social injustice, inequalities and the prevention. Aharanira gateka kabarenganijwe, ubusumbasumbane niki nabimwa ivyo bategerezwa kuba bafitiye uburenganzira. Rero ni tanje wampaye inka. Enabler, guide, expert, social planner, advocate, activist, community organizer, ivyo vyose abibera rimwe. A community organizer n'umuntu afasha abantu ugutandukanye. Reka ndabivuga uko. Ivyo nivyo Obama rero yakora hariya muri Chicago y'amajepfo ataraba president. Ibi yabikora nk'umukorera bushake. Aha rero je ndafise ubwoba bwinshi kwiki coshobora kuba ikibazo ku bantu bariko barakwirikirana inyigisho z'uburongozi bwiza mu ishure ry'abarundi bose. Mu ntunge simvuze ngo kizoba ikibazo, oya, mugabo mvuze ngo kirashobora kuba ikibazo.
itatangaje abanyamerika n'isi yose wa mutipa atarazwa ahantu na hamwe bagiye baza bikangura abaye perezida. Bati yampaye nkawe rero isi yose iratangara. Bati ivyo bintu bigenze gute? Nawe ndibaza kuri mu batangaye. Obama mu guhimbaza iyo ntsinzi aca aririmbira wampaye inka. Umunsi uri izina nawe urashobora gutangaza abantu. Reka twibandanirize. Mu migani igice ca 31 ku murongo w'8 haravuga ngo teranura akanwa uvugire utazi kuvuga, buranira bose abatagira shinge na rugero. Teranura akanwa ucizibereye, ucire imanza impahazwa n'umugorwa. Yobu igice ca 29 ku murongo wa 12 haravuga ngo kuko narokora impahazwa itakamba. Zaburi 74 ku murongo wa 21 impahazwa yoye kugaruka iteterewe. Kora ibishoboka vyose impahazwa igaruka ifise umunezero wampaye inka. Zaburi 140 ku murongo wa 12 ndazi yuko uhoraho azohagurukira impahazwa mu miburano. Amos igice c'8 ku murongo wa 4 nimwumve ibi yemwe abagomba gusiribanga abakene no kumara impahazwa zo mu gihugu. Yesaya igice ca 3 ku murongo wa 15 mukora ibiki gusekura abantu banje mugasya impahazwa. Voilà, amajambo avuga impahazwa muri Bibiliya ni menshi. Uno munsi uri kuranyumviriza ushobora gusanga uri mu mpahazwa. Nimba ukorera ahantu ukarenganywa uri mpahazwa. Nimba bakwima ivyo wari wemerewe n'amategeko uri mpahazwa. Nimba ubayeho ubuzima utategerezwa kubaho kubera akagwi k'abantu kanaka baragufatiye amaboko imugongo uri mpahazwa. Urumva yuko ukeneye ubufasha. Imana rero ibikeneye abantu bahaguruka kugira ngo bavugirize impahazwa ntizigume ziteterewe ahubwo zigarukane umunezero. Ivyo tubibona muri Zaburi igice ca 74 ku murongo wa 21. Icigwa cabaye kirekire ariko nizera ko mwagitahuye. Rimwe mu mahangiro ishuri ry'abarundi bose rifise n'ugutegura urunganwe rushasha rw'abarongozi. Bariga bagakora ikibazo hanyuma bakaja mu mugwi w'ababowanerege abamenye. Tuboneye akaryo kugutumira promotion igira 13 mu biga inyigisho z'uburongozi bwiza. Aze twiga inyigisho z'uburongozi bwiza tuba abarongozi beza duhindura isi ibe nziza gusumba uko twayisanze. Turakurindiriye rero muri promotion igira 13. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Turi mwisekeza ryo kugura ivyuma vyoshobora kudufasha gukora igikorwa cacu neza. Wewe uhimbagwa, wewe uhezagirwa n'ivyigwa dutanga, urashobora guterera kugira ngo ibi vyuma bishobore kuboneka. Interano yawe yo kugura ibi vyuma ishobora gufasha ibintu vyinshi, abantu benshi utoshobora no kwiyumvira muri kano kanya. Imana nibahezagire mwebwe mwese mwipfuza ko kino gikorwa gitera imbere.